Barundi kazi inshuti z'Uburundi nkuko bisanzwe ntitubatevya turi kuri Kibonobono Media tukaba tubahaye ikaze tunabashimira kukuntu mwama mwadukurikiranye ntidutevye rero tugiye guha ikaze umushitsi wacu turamusaba atwidondore atubwire n'ivyo akora muri Inaskoki canke muri Kibonobono. Ndabahaye bwakeye umuntu wese ahaherereye mu mpande zine z'isi ariko arakurikirana ikimenyesha makuru imbonesha kure yacu Kibonobono Media TV. Jewe nitwa Simeo Banguhunguka nkabarije serukira ubuyobozi bwa Kibonobono aha mu gisagara ca Bujumbura. Ubu dusangwe turi mu runani bita Inaskoki. Murakoze cyane niteka rero idasanzwe kubona dufise umwubaha nka mwebwe asanzwe aserukira meri muri Kibonobono nayo ikaba isanzwe ari imwe mu makoperative ari mu runani rw'abarimyi b'igiterwa c'Kibonobono mu Burundi gwitwa Inaskoki. Mwebwe tubazi nk'abantu bakunda gutembera tubagira tubaha ikaze kandi kuri kino kinyamakuru cyacu mwongere mutuyagire muri make ni igiki gishasha muje kutuyagira. Igishasha nze kubayagira n'ubuzima na bayemwo igihe naba mu gihugu ca Kenya. Ngereranije kuraba ivyo Kibonobono nyirikirakora nka shaka kuvunira akagohe abarundi na cyane cyane abari muri Kenya canke abashobora kuja kuri internet bakagira muri Google bakaraba Naivas icarico hama kugira baze dufatanye dushira inguvu hamwe dukore Kibonobono yo mu Burundi izoba nka Naivas. Murakoze cyane muvuze ngo Kibonobono mukavuga ngo Naivas birafitaniye isano. Naivas ni iki? Naivas ni societe y'aba Kenya isanzwe iri ahantu nka hose muri Kenya na cyane cyane ku migwa mikuru gushika ni mu makomine na mamwe nagenda ashikamo narayibonye. Yego. Ariko nta ntara nimwe Naivas tayisanga mu kumubona icapa ca BCB winjiye ku mugwa ubwo mushike mugwa mukuru w'intara izi za kera niko Naivas nayo yibona iyo winjiye kuri county cyo bita county ni province hariye ugiye ni mu mazone amakomine yiyubatse Naivas urayisangayo. Isanga ikora ibintu by'ubudandaji kanini irafise ama supermarket ari terema remarquable ushitseyo utokwirengagiza. Icangyohere muri Naivas nukunge nikora gute? Unge nikora isanzwe twebwe turabanyamahanga turiyo mugabo kubera tuba dufite ivyangombwa ugiye gusuma cyo cyangombwa cyaye baracahojisira baraba saving ama bacahojise rero ukusuma ikintu hariho bonus utera uronka kugira nkuko mukibonabona mubona uguze umuceri uguze ibi bintu by'iwaca amasabuni hari akabonus ugumuronka muri Naivas rero ukugura ugumuronka kandi aho uvyumve ntuburi umunyamutahe uri mu custom umukiriya ariko nga tubigira uri umunyamutahe ni munyumuzi wogaruka kandi kugabura rero icangyoheye kanini batanga bonus kabiri ku mwaka nyambu batu batarahindura mu kwa gatandatu no mu 12. Rero wewe nyamba wasumiye nkaha muri meri nka uri nka Nairobi ukasumira Nairobi mu ukideplace ukagenda nka Nakuru mu bice bya Nakuru canke mu bundi burere ushitseyo bonus wayirose babagwaye message ku telefone yawe iriko cacangongwa canditseko ushitseyo imbere yo gusuma ibindi byose abanza kuguha bonus yawe kandi bonus iza keshi iri egal superieur y'ikidandazwa kunda gusuma kandi ikidandazwa kizimvye. Dufate nk'akarorero ukunda nko gusuma nk'amavuta nk'iritiro imwe burindwi uyigura amavuta nshatse kuvuga y'amakoto. Ego hageze ko baguha bonus nk'inyuma y'amezi 6 canke umwaka nkuko wavuze bashobora guca baguha nk'akabido k'amacupa ane canke nk'akandi gacupa k'iritiro nyene nyamba kundwi ushobora kugura akabido kamwe k'iritiro imwe. Ego muri bonus y'amezi 6 ni hagati y'akaja kabido k'amaritiro atanu canke arana kandi bashobora gushira amaritiro 10 ni hagati y'ubwo buntu. Abari menshi ugereranije nayo busanzwe abari menshi cyane kandi ibidandazwa byo muri Naivas naho ari supermarket ziri vraiment moderne terema moderne birazimbutse kuko
uriko urumva ingene ikora ingene bayishinze ni urunani rw'abantu atari benshi mugabo bamaze kubaka isoko. Wewe rero duhaye akarorero ka Naivas muri Kenya ati yari yubatse kandi yari ikomeje kandi iriko irakora ibintu vyiza. Ati kandi ndiko ndayigereranya na Kibonobono mu Burundi. Duhuriza rero ivyo bintu bibiri turaba ingene Naivas muri Kenya yo bimeze nka Kibonobono mu Burundi. Gato jewe mvuye ngaha nkaja muri Kenya siho nari ngenewe kuja. Nari ndaciye kome ahantu ngene ho kuruhukira hama transit je mbandanya muri Qatar. Muga mu nyuma biranka bivanye n'amadokima n'abantu bari badutwaye. Bicaye bangomba ho nguma muri Kenya ndapambana ndondera ubuzima hana yaramaze igihe gitari gito. Hama ndagaruka. Ubuzima ntibwashoboye kunyorohera. Ngarutse mu Burundi nasaye natakaje ibintu byinshi ariko kubera nkunda imbuga cyane narabonye ikiganiro Chef David visionnaire yatanze kuri umbonesha kure runaka kuko iyi yiwacu twari bwo tuyigure niho naje ndamurondera kuko naciye ngira reflex y'ivyo nabonye muri Kenya mvuga ati biga ni mu Burundi hari abantu biyumvira nkuko bashobora kubikora ni mu Burundi ndaza ndamurondera nukuri yarampaye umubonano turavugana rahera ku ntango abantu benshi bamba bavyumva ariko aravuga ati yi projet rimwe ama projet 32 indani rero nanje arabisigurira kubera nari mfite ico fatirako numva umenga naratanzwe candaza kandi yama bivuga ati muri Kibonobono ikintu ca mbere nukurondera umurundi ahazi aguwe neza kandi nukutanga n'akazi muga akazi gatangwa ku banyamuryango cyuko kuntu naciye nabitahuwe ntango masatira mbwira abantu nkabinjiza bakaza nkakora ibintu nabiriya kugira societe yacu itere imbere havuye bimviramwe akazi kandi ico gihe twajamo ntitwambara neza ko nta mafaranga yari bwaboneke kugira ngo dushobore societe twambike neza nk'abakozi tubonekana. Ukivuga nyene ngo ico gihe ngo ntitwambara neza ngo nta bakozi twabona bitwarariswe na societe nciye ndaba ukuntu wambaye agashati keza agapantaro keza ni karuvati wasizeko nabonye mbere n'abandi mukorana bambaye uko nyene kubera iki none ubu bimeze uko mu bisanzwe ibintu turimwo ni ibintu vy'amahera kandi ibintu vyunguka rero umushefu wacu kuryama bivuga ati nta bugyaga bumurimwo nta biki bimurimwo ni umuntu ashaka kubona abarundi baguwe neza kandi bahaze rero dukoze tugatera imbere nawe arerekana yuko bimwe yavuga ariko arabishikako iri cyambere aherako ni ukubona abantu bamufasha gushikana iyo mbona kazoza yiwe kure nabo bishimye batonda ku kazi bambaye neza rero niwo mwambaro w'akazi butwambara ku minsi igaburikana kabiri kumita igaburikana kabiri natwe twambaye ubupira bwanditse ko inasiko kibwirabura twashajije neza ibi rero ntibayibone ibi ni intango kuko yama bivuga mu minsi iri imbere amafaranga abonetse tuzotonda n'amabisi yiwacu yanditse ko Kibonobono abandi nabatone n'imiduga yiwabo ya Kibonobono kandi je ndiko ndabibona bivanye n'umuvuduko turiko tuzobishikako mu bisanzwe Kibonobono nta myaka myinshi iramara dusanzwe tubona amakampani amwe iyo ariko ari yubaka amara nk'imyaka 10-20 kugira zorinda shika aho byukuri abakozi bayakoramo bumva bishimye ariko mwebwe muba mumaze kwishima sinitwoba tumaze kwishima umuntu ntaba mu kirere ntabahe tuca mu bantu ikiringo benshi bazi nje muri Kibonobono barakizi ikiringo nari muri Kenya namazeyo ndiko ndarondeza bikanka barakizi hari abanzi nabaza peut-être baza kumbona abagenzi baza kwandika muri commentaire baca bonyene baza kuvuga ati umutipe bugarabesha cyane ntabesha mugivyo nzi iconzi coce muri Kibonobono dufashwe neza kandi turatanguye ni intango ejo hazaho umuntu ataraza dufashwe neza kandi hakiri mu ntango ni Kibonobono batubwiye kitarimbuka ngo tugishore hanze nicyashogwa hanze uyu umunyamuryango wo mu Kibonobono wewe bazomubona sinzi ngira ngo sinzi mbe ndabivuga gute bazomwumva ku radio ni ka kantu wa wundi ahora avuga ngo umunezero ngo uzomuhotora basha uzomuhotora kwera umwiyicire reka tugushimire nimba takandi kantu kamwe bita gasuni karugi uza kurenzako uduhe comparaison canke uhuze Kibonobono na Naivas ryanyuma kanu kanyuma woshirako tujakanyuma noshirako ubwa mbere Naivas ni uruganda rwiyubatse imyaka myinshi kandi vraiment nivyo ugiye kuraba mugabo watangujwe n'abantu bake ariko twege muri Kibonobono
izi nguvu yamavuga ati dushize hamwe inguvu zacu ubumwe bwacu nizo nguvu zacu kandi ngahari ngubumwe ngumuhoruramwa kandi ngubugirigiri bugira babiri ngukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubudye ibintu nk'ibyo bitumirira abarundi gukoreramo ko basokuru babikora mu kibiri nukuri bijya Naivas kora abantu bari muri Kenya babibona n'abashobora kuja kuri internet bakabibona twego turashobora kubikora mu myaka 2 canke n'umwaka nushike reno tumirira iki umuntu wese azi ingene Naivas kora canke uje kuri internet akaraba ingene ikora ari n'ayandi ma society bihugu ntashitsemwo akora neza mugabo akorera muri iyo system azana umutashiremwo yego amaze gushiramwo n'akazi kazoza icamwo amaduteza imbere igihugu naza mere nk'ababatama bakira duhora tuganira bavuye ruguru bakamonika ibujumbura ukaza wumva ngo shango kamenga ngo hagugwa 50 ngiye gitanga giparcelle ngano kunukuno kandi jewe nahinda yarafise gusuma kari kubu ngo rabiyo bigeze kubera iki kudafata ingingo mu buzima y'ibintu biriko biraje isi re tugezemo nibantu bagombasha kubasha ko dutera imbere no gukorera hamwe burya ari kiganiro nigeze gutanga burya umuntu ugomba gukora ibinyaruka urikorana mugo ugomba gukora ibiramba uzukorane n'abandi urakoze cyane muri Kibonobono naho ndabona ni turi benshi abantu ni benshi urumva ko dukorana kugira ngo dukore ibirama katugushimire twongere tugukengurukire dushimire na buri muntu wese ariko arakurikirana bino biganiro kuri Kibonobono Media eka mbere wewe ugira sabone wewe ugira share kugira nabandi bibashikire uruwa agaciro kuri twebwe murakoze cyane nanye ndabakengurukiye cyane mugira ibihe byiza